Muy buenas noches, Mwiriwe amados amigos y bakundwa hermanos nshuti na bene data presentes muri hano aquí en Reynosa, aha muri Reynosa eh, en la República Mexicana. muri Es para mí Repubulika un ya privilegio Mexique kuri grande, jewe n'ihigwe ridasanzwe perdón, es para mí un munyihanganire privilegio grande kuri jewe estar con n'ihigwe ustedes ridasanzwe en esta kubana ocasión namwe muri kano para kanya compartir kugira unos ngo momentos de dusangire umwanya compañerismo w'ikiyago alrededor de la tuyage palabra ku de ijambo Dios. ry'Imana. Para eso Nico gituma quiero leer una escritura ngomba gusoma que se encuentra icanditswe kiri en San Mateo, muri Mateyo mutagatifu capítulo igice 24, ca 24 versos umurongo 30 al wa 31, 30 na donde 31 havuga ngo entonces aparecerá la señal ubu ni del Hijo ikimenyetso del Hombre en c'umwana el w'umuntu cielo, kizobonekera y kw'ijuru entonces lamentarán niho amoko todas las yose yo tribus mw'isi de la tierra, azoboroga y verán al Hijo del Hombre bazobona umwana viniendo sobre las w'umuntu nubes del aje mu cielo bicu vyo con kw'ijuru poder ari y gran n'ububasha gloria. n'ubwiza Y enviará bwinshi sus ángeles con gran azotuma voz de abamarayika trompeta, biwe y n'ijwi rirenga juntarán a sus ry'inzamba escogidos bakoranye de los abatoranijwe cuatro biwe vientos bave mu desde un birere extremo bine del cielo guhera iyo ijuru hasta ritangurira el kugeza otro. iyo riherera. Nuestro tema es Icigwa cacu ni los dos misterios mayores amabanga abiri del reino akomakomeye de los y'ubwami cielos. bwo Pueden mu tomar ijuru. asiento si tienen la Murashobora bondad. gufata ivyicaro vyanyu. De los dos misterios mayores Mu mabanga del abiri reino de los akomakomeye y'ubwami bwo mu cielos, este que ijuru, hemos leído en esta ocasión, ibi duhejeje gusoma muri kano kanya uno de ellos ni rimwe muri ayo mabanga, Vamos a kandi reka turabe es el misterio de n'ibanga la venida del Señor. ryo kuza Y la venida k'umwami, del Señor kandi ukuza tiene dos k'umwami partes. kugizwe La n'ibice primera bibiri. parte es la Igice primera ca venida de mbere Cristo ni ukuza como kwa el mbere kwa Cordero de Kristo Dios para nk'umwagazi quitar el w'intama pecado del w'Imana mundo. kugira ngo akure Y ibyaha la by'abari segunda mw'isi. venida de Cristo Ukuza es kwa kabiri kwa Kristo nako la ni venida de Cristo como el león ukuza de la kwa tribu de Kristo Judá nk'intambwe yo mu en muryango su wa hora de Yuda reclamo mu gikorwa ciwe co kwisubiza para ivyiwe el día postrero. ku munsi wa nyuma. Vean las dos partes tan Mwumve importantes ibi que bice tiene bibiri ngirakamaro la venida del cane Señor. bifiswe biri mu Ya la kuza primera parte se k'umwami. cumplió Igice ca 2000 mbere años atrás en carashikijwe carne humana mu en la myaka ibihumbi bibiri persona iheze mu de mubiri w'umuntu Jesús mu de mubiri w'umuntu Nazaret. witwa La venida Yesu w'i del Señor en el Nazareti. Kuza Antiguo k'umwami mu Testamento isezerano rya está kera anunciada por los profetas de Dios. vyaratangajwe n'abavugishwa n'Imana, La venida del Señor fue kandi ukuza anunciada k'umwami sin kwaratangajwe hacer una separación clara batatandukanije neza canke badafoboye neza ku bijanye n'ivyo bice bibiri bizogirwa no kuza k'umwami. Kandi nico gituma ubwoko bw'Abaheburayo igihe bari barindiriye ukuza k'umwami bamurindira nk'umwami hagati muri bo, kugira ngo azokwicare ku ntebe bwami ya Dawidi, aganze ubwoko bw'Abaheburayo, aganze isi yose. Kandi ivyizigiro vy'ubwoko bw'Abaheburayo kwari uko kwari ugushitswa kukuza k'umwami, aho ubwoko bw'Abaheburayo bwari kugirwa nk'ihanga nyamukuru, aho ubwoko bw'Abaheburayo hamwe n'ikibanza cabo n'igihugu cabo bari kugirwa nk'intara nkuru mu bwami bwa Mesiya. Yerusalemu ikaba umugwa mukuru w'isi yose. Kandi mwumve ivyizigiro ubwoko bw'Abaheburayo bwari bufise byari bishingiye mu vyanditswe, ariko bo ntibatahura ko ukuza k'umwami gufise ibice bibiri ngirakamaro cane. Igice ca mbere nk'umwagazi w'intama w'Imana kugira ngo acungure ibintu vyose vyari biri mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama, amazina yose yari ahari. Hanyuma ku munsi wa nyuma igice ca kabiri co kuza kwiwe kugira ngo yisubize abantu bose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro. Mw'isezerano rya kera haratubwira cane ku kuza kwa kabiri kwa Kristo kurusha ukuza kwa mbere kwa Kristo, igihe dushobora kugira itandukanirizo ry'ubuvugishwa bwa Mesiya, tugashobora kubona ubujanye no kuza kwa mbere kwa Kristo ubwashikijwe hamwe n'ubujanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo aribwo ku munsi wa nyuma buzoshitswa. Rero mwumve ingene ibi ari vyo bintu bibiri bihambaye cane nyamukuru vyo mu mugambi w'Imana, kandi niyo mabanga abiri akomakomeye y'ubwami bwo mw'ijuru.
rero mwumva ingene byari byarasezeranijwe yuko mesiya azoza biciye mu mugore. Iri sezerano ryasezeranywe mu itanguriro igice ca 3 umurongo wa 15, uruvyaro rw'umugore ariko rwari kuzokomeretsa inzoka ku mutwe, sekibi ku mutwe. Rero mwumve ingene isezerano kwari uko umugore azovyara umwana. Urwo ruvyaro rw'umugore yari kuba ari mesiya yasezeranijwe. Murabe aho byasezeranijwe, aho mesiya yasezeranijwe. Rero mu gushitswa kw'iri sezerano, Imana yagira atanga umuco mwinshi biciye mu bavugishwa mu isezerano rya kera. Nk'akarora biciye mu bavugishwa n'Imana Mose yaravuze ngo umuvugishwa ameze nkanje Imana izomubahagurukiriza hagati muri mwebwe, abe ari we muzokumvira. Kandi Imana yaravuze ati nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava mu biwabo ameze nkawe. Yavuga kuri Mose ati nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe, nawe azobarira ibyo ndamugeze byose. Rero byagahe gato buno buvugishwa bwarashikijwe muri buri muvugishwa w'Imana yarungitse, ariko mu muzuro wose byashikirijwe muri Yesu Kristo. Ndetse byongeye buno buvugishwa bwarashikijwe mu ntumwa z'umwami bigishwa, ndetse bwarashikijwe muri buri mumarayika ntumwa by'igihe gito, ariko ku munsi wa nyuma buzoshitswa mu mwuzuro canke mu mwuzuro wose. Mu gushitswa kukuza kwa Kristo, marayika w'isezerano mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma, nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe. Rero turashobora kubona ingene biciye mu bavugishwa mu isezerano rya kera hari ubuvugishwa bwo kuza kwa Mesiya, kandi aho hari ubujanye no kuza kwa mbere hamwe no kuza kwiwe kwa kabiri. None niki ukuza kwa Mesiya? Ukuza kwa Kristo niki? Ukuza k'umwami niki? Ukuza k'umwami no kuza kwa marayika w'isezerano, kuza kwa marayika uhoraho yambaye umubiri w'umuntu, no kuvuga agafata umubiri w'inyama wavukiye ngaha ku mumbe w'isi, hanyuma biciye mu mubiri w'inyama agakora igikorwa kijanye n'ico gihe. Mu gice ca mbere cyo kuza k'umwami, ukuza kwa marayika w'isezerano, umubiri w'inyama wabaye Yesu, kandi aho hari izina ry'ubucunguzi. Ndetse mwitegereze ingene mu musore w'umubaji w'i Nazareti hashikirijwe buno buvugishwa bwa Mesiya bukomeye cyane, ahashikirijwe rimwe mu mabanga akomeye cyane y'ubwami bwo mu ijuru. Mwumve, iri ryabaye ibanga rya mbere mu bwami bwo mu ijuru, arico gice ca mbere cyo kuza kw'umwami. Igice ca kabiri naco ariko kuza kwa kabiri kwa Kristo ni ibanga rya kabiri rikomeye cyane ryo mu bwami bwo mu ijuru. Kandi rino sezerano kugira ngo rishitswe ku munsi wa nyuma, haje marayika w'isezerano, marayika uhoraho, umwe nyene yarari muri Yesu, aje mu mubiri w'umuntu, muri marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo niwe azoza. Byamye biciye bugufi nk'uko muriko murabyumva. Uko niko byanabaye ibintu biciye bugufi igihe haza marayika w'isezerano, marayika uhoraho, umusore w'umubaji w'i Nazareti. Murabe ingene byari ibintu biciye bugufi cyane, ugushitswa kw'igice ca mbere cyo kuza k'umwami nk'umwagazi w'intama w'Imana. Kandi mu gushitswa kw'igice ca kabiri naho nyene bizoba byoroshe cyane, byavuzwe n'intego zo kuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko iyo Imana yigaragaje buri gihe yigaragaza mu buryo buciye bugufi. Uko niko byabaye mu kuza kwa mbere, ni nako biri no mu kuza kwa kabiri. Rero mbega ibaye yokoresha umufundi, umwubatsi, umubaji w'i Nazareti byoroshe, yokoresha umufundi ku munsi wa nyuma mu gushitswa ku gice cya kabiri cyo kuza k'umwami, byotangaza abantu bose bo ku isi. Ariko ivyo yoba ari Imana mu buryo buciye bugufi, kuko ugukomera kw'Imana, ibintu bikomeye cyane by'Imana buri gihe bigaragaza mu buryo buciye bugufi. No kuvuga yuko igiciye bugufi buri gihe n'umubiri w'inyama uwo Imana yigaragarizamwe, kugira ngo ntihagire n'umwe ashemagize umubiri w'inyama igice ca kimuntu, ariko bashemagize iyirimwo umubiri w'inyama, no kuvuga Imana, marayika w'isezerano, marayika uhoraho. Rero mu kuza kwa kabiri kwa Kristo, mwumva ingene integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo yavuze yuko azoba arukuza k'umwami. Mu gitabo c'imatanije mu gisupanyol
en la página ku rupapuro 472 haravuga ngo noten bien murabe neza el mensaje del murabe sello neza ubutumwa tiempo del fin. ubutumwa bwo mu gihe c'iherezo Este sello, kino kimatanije ¿cuál es el mensaje del tiempo ni ubuhe del fin? butumwa bwo mu gihe c'iherezo El séptimo sello, ni ikimatanije El séptimo c'indwi sello kandi es la ikimatanije segunda c'indwi ni venida ukuza de Cristo. kwa kabiri kwa kristo como el león, nk'intambwe el Judá yo mu como muryango rey wa de yuda reyes nk'umwami y w'abami señor de señores hamwe y su n'uganza orden abaganza mu reclama. gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe Y el mensaje kandi ubutumwa de la segunda venida de bwo Cristo, kuza kwa kabiri kwa revelando kristo su segunda ahishura venida, ukuza kwiwe es kwa el mensaje kabiri del ni tiempo ubutumwa del fin. bwo mu gihe Vean c'iherezo ustedes, murabe el mensaje del namwe tiempo del yuko fin ubutumwa es bwo la mu gihe revelación c'iherezo de ari la segunda uguhishurirwa venida de kukuza Cristo, kwa kabiri como kwa el león kristo de la tribu nk'intambwe de Judá. yo mu muryango Ese wa es el yuda mensaje ubwo nibwo del butumwa tiempo del fin. bwo mu Ese gihe mensaje c'iherezo es kandi ubwo el butumwa séptimo sello. ni ikimatanije c'indwi La segunda venida de ukuza Cristo. kwa kabiri kwa Él kristo nos we ha revelado los yaraduhishuriye 6 sellos, ibimatanije pero no dice bitandatu nada ariko nta na del kimwe sep- yavuze del ku séptimo. kimatanije El sello c'indwi del tiempo del fin. ikimatanije co mu gihe Cuando c'iherezo el sello del tiempo del fin, igihe co mu gihe cuando c'iherezo empiece, será igihe imatanije co mu gihe algo c'iherezo completamente nicatangura azoba ari secreto, ikintu según c'ibanga la Biblia. nk'uko bibiri ivuga Ven ustedes el séptimo sello. muravyumva ikimatanije c'indwi canke ikimatanije co mu gihe c'iherezo ni ukuvuga ukuza kwa kabiri kwa kristo igihe bizotangura azoba ari Un secreto. ibanga mu mwuzuro Será completamente secreto. azoba ari ibanga mu mwuzuro Biblia. nk'uko Pero bibiri antes de yivuga conocer ariko eso, imbere yo kumenya recuerden ivyo Apocalipsis mwibuke mu capítulo vyahishura 10, igice c'icumi umurongo verso wa mbere 7, kugeza que ku al fin w'indwi del mensaje ko del kw'iherezo séptimo ry'ubutumwa bwa ángel, marayika todos los w'indwi misterios de Dios amabanga y'imana serían yose conocidos. azomenyekana Estamos en el tiempo turi del mu fin. gihe La c'iherezo apertura ukumenwa del séptimo sello. kw'ikimatanije El c'indwi domingo pasado, kuba imana hace una uheze semana, hoy, haraciyinga uyu cuando estaba munsi predicando igihe nariko sobre ndavuga sed nti humildes, mwicishe sed bugufi humildes, mwicishe bugufi recuerden que Dios mwibuke yuko obra en imana cosas ikorera pequeñas. mu bintu biciye En verdad, bugufi no me bito daba bito cuenta mu de lo vy'ukuri que sinariko estaba ndatahura hablando, ivyo nariko ndavuga pero ahora lo ve- ariko pero ubu ahora lo veo. ariko ubu Será ndabibona de una manera tan- bizoba mu tan buryo humilde, buciye uno bugufi pensaría cane que umuntu algo tan yokwiyumvira yuko tremendo ikintu sería gikomeye revelado nk'ico allá en el cohishurirwa Vaticano, hariya i pero vatikano más bien viene ariko como vino yamara Juan el aje nk'uko Bautista, yohana umubatizi viene yaje como el aje nacimiento nko de kuvuka nuestro Señor k'umwami allá wacu hariya en un establo. mu Gloria a ruhongore Dios. imana La hora está ishimwe a la mano. isaha Aquí iregereje estamos. aha niho Oh, tugeze hermano, o lo bene pueden data ver, murashobora la kubibona visión de Dios. Los siete amayerekwa ángeles y'ukuri trajeron y'imana del bamarayika occidente, ndwi banzaniye venían bavuye del iburengerazuba occidente bari bavuye hacia el iburengerazuba oriente bagana mu para burasirazuba mensaje. banzaniye buno en esta butumwa muri iri joro Ahora, la rero voz de aquel ijwi trueno rya wa y muturagaro la visión hamwe que me fue- n'iyerekwa que fue n'iyerekwa traída. ryazanwe Todo ha sido byose revelado y byarahishuwe probado que era de kandi Dios. birerekanwa ko byavuye ku mana Piénselo bien. muvyumvire Yo no neza conocía estos jewe sellos. sinzi ivyo bimatanije Han sido revelados byarahishuwe en esta semana, muri ino pero, ndwi ariko pensó alguien en los nariyumviriye siete ángeles, mu y bamarayika este ndwi mensaje que ntumwa habría de salir, kandi ubwo nibwo y los- butumwa y bwategereza los ángeles kuza kandi trayendo abamarayika para acá, bakabunzanira o para ngaha eso. canke Recuerden, bakanzanira el ivyo séptimo mwibuke ángel fue marayika w'indwi el más notable para mí. we Me pareció kuri más jewe importante yari que udasanzwe cualquiera yanyeretse de los atandukanye demás. n'abandi kurusha abo bandi bose Yo vi que estaban parados nabonye así por bahamagaye debajo de la nk'uku mu buryo pirámide, y yo estaba bahagaze parado nk'uku mu buryo bwa acá, piramide así. nanje nari mpagaze ngaha nk'uku Sigue diciendo. bandanya avuga Yo estaba parado allí. ati nari mpagaze Leo ngaho en otro párrafo dice, yo some estaba hepfo parado gato allí. ku yindi Y paragrafe dejó de aravuga ngo sonar nari la mpagaze ngaho explosión. numva Y yo ikintu estaba gituritse mirando hacia el nariko nditegereza occidente. ndaba Ellos iburengerazuba llegaron y me arrebataron nabo al aire, baraje y barandugana mu entonces yo kirere estaba fuera de nuko mí. rero O sea, nari navuye mu estaba mubiri fuera ni de- ukuvuga ngo fuera del yari cuerpo, yavuye mu porque mubiri fue yari yavuye mu arrebatado mubiri kuko yari a esa yanyakuwe nube, fue ajanwa arrebatado mu en ico gicu espíritu ajanwa muri hacia el mpwemu cuerpo ni teofano. ukuvuga mu muri wa teofaniya Entonces yo estaba fuera nuko de mí. rero nari El navuye ángel mu que me mubiri parecía ser marayika más tan yanyiyeretse extraordinario yari umumarayika estaba a la izquierda, adasanzwe donde yari yo mu entré kuboko a la kw'iburyo constelación. mu kuboko Pero kw'ibubamfu cuando de aho izquierda a ninjira derecha, él hubiera sido mw'uwo mugabo el w'abamarayika séptimo ángel. ariko Ahora, mparuye recuerden neza yari kuba los umumarayika siete w'indwi rero mensajeros. mwibuke abo bamarayika Y indwi para que sepamos kandi kugira ngo el tumenye misterio de ese ángel ibanga fue ry'uno diferente mumarayika de los demás, aratandukanye n'abandi veamos en la página dusome ku rupapuro rw'amajana 469 mu gitabo cy'imatanije mu gisipanyoli havuga ngo mwumvise ko nababwiye ko umwe mw'abamarayika yari umumarayika atandukanye n'abandi yanyiyeretse atandukanye n'abandi bari bari mu mugwi wa batatu muri buri ruhande n'umwe hejuru uwari ari iruhande rwanje mparuye mvi ibumoso ngana iburyo uyo yari kuba umumarayika w'indwi we yarakayangana cyane kandi kuri jewe yari afise icyo asobanura kurusha abandi nabwiye ko yari yafoye igikiriza nk'uku yari kaguruka yerekeza mu burasirazuba nababwiye kandi ko yandugije yanzamuye
yapfuye. Murabyibuka rero nguyu niwe yari afise ikimatanije c'indwi, ari naco namanye nk'ikibazo mu bwenge bwanje ubuzima bwanje bwose. Amen. Ibindi bimatanije kuri jewe byari bifise ico bisobanura n'ivyo, ariko mwebwe ntimwokwibaza ico casigura kino c'indwi. Rero nirihe banga ry'uno mumarayika yaratandukanye n'abandi? Ibanga ry'uyu mumarayika ni uko ari we yari afise ikimatanije c'indwi, kandi uyu niwe ashitsa ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Uyu niwe mumarayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ari we ku munsi wa nyuma yasezeranije yuko azokwigaragaza ku isi mu mubiri w'umuntu mu gushitswa kukuza k'umwana w'umuntu, kuza k'umwami nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe, mu gushitswa kw'igice ca kabiri co kuza k'umwami. Igice cya kabiri cyo kuza k'umwami kuko ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Igice cya mbere cyo kuza k'umwami ni ukuza kwa mbere kwa Kristo. Aya niyo mabanga ahambaye abiri ari mu kuza k'umwami. Ukuza kwa mbere nk'umwagazi w'intama w'Imana, no kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda. Kandi murabe ahari uno mu marayika afise ikimatanije c'indwi, afise ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Murabe ahari muri iki gico, kandi nk'uko urunge mw'aba bamarayika b'ibihendwe by'ishengero yagaragariye mu mubiri w'umuntu kugira ngo ashitse igihe ciwe n'ubukozi bwiwe, marayika aratandukanye n'abandi nawe nyene ku munsi wa nyuma twisunze isezerano azoba ari ku isi agaragariye nawe nyene mu mubiri w'umuntu kugira ngo ashitse ubukozi bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe. Rero turabe kandi hano ku rupapuro rw'amajana 482 n'amajana 483 n'amajana 484, reka dusome duhereye mu gice co hasi co hepfo. Haravuga ati turabona rero yuko ari banga. Reka dusome duhereye imbere yaho gato. Ariko avuga kuri Isirayeli yasuye mu gihugu cayo, ariko mwabonye yuko atana kimwe yavuze ku guhishurirwa kw'ikimatanije c'indwi, no ngaha mu vyahishuwe mu kumenwa kw'ibimatanije naho nyene yaravyirengagije. Turabona rero ko ari banga mu mwuzuro, kandi isaha n'ubu ntiragera kugira ngo hamenyekanire ibanga. Twaragerejeje kuri ibi byose, bisigaye tuzobibwirwa, tuzobihererwa hariya mu gihe ubwo Yesu azokongera kugaragara ku isi kugira ngo ajane umugeni wiwe. Ni ryari hazoshurwa ikimatanije c'indwi? Ni igihe Yesu azogaragara bundi busha ku isi kugira ngo ajane umugeni wiwe. Kandi murabe yaragaragaye mu myaka 2000 iheze mu gushitswa kukuza kwiwe kwa mbere, ariko yari yagaragaye by'agahe gato muri buri muvugishwa mu isezerano rya kera. Ariko hanyuma Yesu yarigaragaje mu mwuzuro wose. Hanyuma mu ntambuko canke mu bindi by'ishengero ry'abanyamahanga, Kristo yamye agaragarira muri buri mumarayika ntumwe wa buri gihe mu by'igihe gito. Igihe yarangiza igihugu ciwe canke umurimo wiwe biciye mu ntumwa, hanyuma yimukira mu wundi mumarayika ntumwa. Ku munsi wa nyuma naho nk'uko yaje uva mu gihugu mu kindi, akaza biciye muri buri mumarayika ntumwa wa buri gihe, yaje muri buri gihe no mu kibanza hashikirijwe buri gihe hamwe no mu bantu bamwakiriye. Ku munsi wa nyuma naho rero aza mu gihe ciwe rikomeze furuka biciye muri marayika wiwe ntumwa, biciye muri marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo, ari we muvugishwa wo mu kiringo c'ubwami hamwe n'intumwa y'igihe ciwe rikomeze furuka, kugira ku munsi wa nyuma, ni ukuvuga ngo mu kimpombi c'indwi. Rero murabe ingene aza ku munsi wa nyuma, aza biciye muri marayika wiwe ntumwa, ni marayika w'isezerano umwami Yesu Kristo agaragariye mu mubiri w'umuntu muri marayika wiwe ntumwa, aje mu gushitswa kw'ibanga rya kabiri rikomeye ry'ubwami bwo mu ijuru. Turumvise ingene vyoroshe, ingene ryabaye ibanga ryoroshe irya mbere mw'ayo mabanga ahambaye abiri, ukuza kwa mbere kwa Kristo nk'umuhagazi w'intama w'Imana. Murabe ryari ryoroshe cyane kugeza ubwo abanyateolojiya b'ico gihe batariciye n'ikanda. Amaso yabo yarahumye, bari bahumye kugira ngo batahure ibintu byari ko biraba mu mugambi w'Imana muri ico gihe. Murabe Kristo yaravuze nk'akarorero ngaha muri Matayo igice ca 11. Dusome hano ico tubwirwa na Kristo
umurongo wa 25 kugeza ku 27 haravuga ngo muri icyo gihe Yesu aravuga ati ndaguhimbaza data mwami Imana w'ijuru n'isi kuko ivyo wabishije abanyabwenge n'abahanga. Bega ni bande ari abanyabwenge n'abahanga? N'abadogiteri mu by'iyobokamana, abadogiteri mu bintu by'iyobokamana, abadogiteri b'abanyateolojiya b'ico gihe, abakuru b'amadini bo mu idini ry'abaheburayo nibo bari abanyabwenge mu bijanye n'iby'iyobokamana, mu bintu by'ibyagezwe byatanzwe n'Imana, ikabiha umuvugishwa n'Imana Mose n'ubuvugishwa bwose bwavuga ku kuza k'umwami. Ariko mwitegereze, Imana yarabahishije ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo, nubwo bari bafise ubuvugishwa. Ariko igihe umubiri w'inyama wagaragara, ntibashoboye kubona nk'ujya mu mubiri w'inyama marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano aje mu mubiri w'umuntu nk'umwagazi w'intama w'Imana mu gihugu ciwe c'ubucunguzi, kugira ngo apfe ku musaraba Kaluvariyo, nuko yishire ku ivyaha vyacu, atwogesha amaraso yiwe, atwoza ivyaha vyose. Haravuga ngo kuko ivyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira inzoya. Inzoya no kuvuga ngo abantu batari barigishijwe ibya teolojiya, ntibari baragiye mu maseminare canke mu budini kugira ngo bige ibya teolojiya. Kandi muri abo bantu nibo batahuye, nibo barose ubumenyi bwo kuza kwa mbere kwa Kristo. Murabe Natanayeli igihe yabona Yesu Kristo, Yesu akamubwira ati igihe wari uri munsi y'umusukoni nakubonye. Natanayeli yavuze gute? Ati wuri umwana w'Imana, uri umwami wa Isirayeli. Ariko yamara igihe umuhereza mukuru bamubwira Yesu, igihe yamubwira ati nambura umwana w'Imana, nambura Kristo, nambura umusigwa, bitubwire, reka kuguma utujuragiza imitima. Kristo arababwira ati narabibabwiye ntimwabyizeye. None umuhereza mukuru niki yakoze? Yakoze iki? Yavuze aturi Mesiya, aturi umwami wa Isirayeli. Oya, yavuze aturarogose. Nico gituma bashaka ko Yesu ababwira yuko ari Mesiya, no kugira ngo bavuga yuko yararogose, kuko umuhereza mukuru wewe yarazi yuko ibyo Yesu Kristo yari karigisha ku bijanye n'uwo ari we, ko kwari ukurogota ku Mana. Ariko mwitegereze, kwari uguhishurirwa kw'Imana, uguhishurirwa kukuza kwa mbere kwa Kristo kwari imwe mu mabanga akomeye cyane y'ubwami bw'Imana, mu mabanga akomeye cyane abiri. Aho hari hashikijwe irya mbere, ukuza kwa mbere kwa Kristo, kandi ku muherezi mukuru n'abaherezi b'ico gihe kuri boho kwari ukurogota. Ariko ku Mana uko kwari ugushitswa kw'ibanga ry'ukuza kwa mbere kwa Kristo. Kandi kubizera Kristo nabo iryo ryari banga rikomeye cyane, ryari ko rirahishurwa muri ico gihe, kandi ryari ryaranyegejwe imbere y'abanyabwenge n'abahanga, rihishurirwa buryo abantu baciye bugufi cyane. Kandi ryari ko rihishurirwa kandi mu mubiri w'umuntu, mu muntu aciye bugufi cyane, ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo. Murabe ingene ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo ryari ko gihishurira mu mubiri w'umuntu, mu muntu aciye bugufi cyane. Rero mbega nukuhe gukomera mu buryo bwa kemuntu wewe ushobora gusanga umusore w'umubaji wo mu gisagara, atari mu mugwa mukuru, mu gisagara ca hariya kure mu Nyanazareti, mu gihugu c'abanyagalilaya, no kuvuga nkuko tubivuga ngaha ngo wo muri province, mu ntara, n'umuntu wo mu ntara. Rero uvuze ati oya, uwo muntu ni wo mu mugwa mukuru. Ati uwo muntu hariya muri Puerto Rico tuvuga ngo uwo muntu ni wo ku makaro. Mwe murazi yuko mugwa mukuru nk'igihe cose ntibagendera hasi mu nkungugu. Kubera iki? Kuko igisagara cose kiba baragishizemwo ikirokosima. No kuvuga ngo iyo umuntu ariko aragenda agendera mu mugwa mukuru, aba ariko aragenda ahonyora kw'isima, canke akaba ahonyora ku bindi bintu bahashira, kandi aba ariko aranahonyora ku makaro mu nzu runaka. Ariko iyo havuzwe mu ntara, umuntu aravye ku birato asanga huzuye kw'inkungugu iyo ariko araca mu bibanza bitandukanye vyo mu ntara. Nuko rero mwitegereze ku bijanye
n'igihe yesu yashika mu bibanza runaka batereza guca bamwoza ibirenge kuko yabavuye mu misozi. Rero murabe ingene mu muntu aciye bugufi cyane. Yesu ubwiwe murabe yaravuze ngo nimunyigireko kuko ndi, yavuze ko ameze gute? Aciye bugufi kandi yiyoroheje cyane, aciye bugufi kandi yiyoroheje mu mutima. Ni ukuvuga yuko ukwicisha bugufi ntabwo ari ikintu cy'inyuma, ni ikintu cy'imbere, aho mu mutima. Umuntu akunda Imana, akubaha ijambo ryayo, akaryizera n'umutima wiwe wose. Rero turashobora kubona ingene hashikijwe ayo mabanga akomeye cyane abiri y'ubwami bwo mu ijuru. Murabe ingene hashikijwe iri banga rya mbere, umusore w'umubaji w'i Nazareti, umuntu wo mu ntara. Rero murabe ingene Imana yakoze integura umugambi ujanye no kuza kwa mbere kwa Kristo. Yawushikije neza neza, nubwo bari bahumye abanyabwenge bakomakomeye n'abakuru b'amadini ba nkamesi, ariko ibyo byose byabaye byiza kuko ibintu byose biba byiza mu mugambi w'Imana. Kandi mwumve ingene mu guhumishwa bo bara mwanse basaba urupfu rwiwe, arapfa yishira ku ibyaha byacu, byose byabaye byiza. Turashimye ko ubwoko bw'Eheburayo n'abakuru babo bari bahumye, kugira ngo bityo bishoboke Kristo ashobore gupfa, hanyuma ubutumwa bwiza bwimukire mu banyamahanga. Nuko mu banyamahanga Imana ihahamagare abana bayo abo yatoranije, nuko ihagire ishengero ryayo mu batoranije bo b'abanyamahanga n'Abaheburayo bamwe bamwe, abo umuntu ku giti ciwe wari kwakira Kristo mukiza wiwe. Rero ubu twaramaze gushika ku iherezo ry'iyo nteguro. Turi ku iherezo ry'integuro yo guhamagarwa ko batoranijwe n'Imana, ari iyo nteguro yagiye irakogwa uva mu gihugu mu kindi. Ubu turi mu gihe cy'uruko bizifuruka, ahaba umuhamagaro wa nyuma, aho ku muhamagaro wa nyuma havuga inzamba ya nyuma, no kuvuga ubutumwa bwa nyuma, ari bwo butumwa bwiza bw'ubwami. Kandi muri ubwo butumwa burimwo uguhishurirwa kw'Imana, kw'ibanga rya kabiri rikomeye cyane ry'ubwami bwo mu ijuru. Burimwo uguhishurirwa kw'Imana ko kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, hamwe n'ubwo butumwa buhishura ibanga ryo kuza kwiwe kwa kabiri. Harahamagagwa, hakegeranwa abatojwe n'Imana bose kuri uno munsi wa nyuma, kandi bashigwa hehe? Mu gihe cy'ibiriko bizifuruka, no kuvuga ngo bashigwa mu banga bw'umwami Yesu Kristo mu gihe gikomeye cyane, igihe cy'ibiriko bizifuruka, kugira ngo bityo bategurirwe guhindurwa no kuzamurwa kuri uno munsi wa nyuma, baje no mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Uko niko rero bazogira ishusho na kameremere k'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero murabe inyungu zikomeye cyane tuzoba turiko turaronka kuri uno munsi wa nyuma mu gushitswa kw'ibanga rya kabiri rikomeye ry'ubwami bwo mu ijuru. Mbega none ayo mabanga akomeye cyane y'ubwami bwo mu ijuru ni ayahe? Ayo avugwa muri Matayo 25:11-25-27. Ngaha turafise ibanga ryo kuza ko mwami. Hariya kwari ukuza kwa mbere, muri iki gihe naho ni ukuza kwiwe kwa kabiri. Banga ku munsi wa nyuma byongeye rizoba rinyegejwe imbere y'amaso y'abanyabwenge n'abahanga, abakuru bakomakomeye b'amadini, abanyatolojiya, abadogiteri mu by'iyobokamana, ari bo batazoshobora gutahura iri banga ku munsi wa nyuma ririko rirashitswa mu buryo uciye bugufi. Rero ikibazo ni iki? Mbega iryo bari ririko rirashitswa, iyo bari karashitswa ayo mabanga abiri akomakomeye y'ubwami bwo mu ijuru? Irya mbere ryarashikijwe haciye imyaka 2000, irya kabiri naryo rizoshitswa kuri uno munsi wa nyuma, kandi azoba ari kuza kwa marayika w'isezerano, kuza kwa marayika uhoraho, ari we uhoraho nyene bwiwe, umwe wo mu isezerano rya kera, Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo, yije mu mubiri w'inyama. Muri uwo mubiri w'inyama ari we marayika w'umwami Yesu Kristo. Kandi mbega niki
n'igiki Kristo bivugwa ko azokora ku munsi wa nyuma. Haravuga ngo duguze hano ndakwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibi. Ni ukuvuga yuko azoba ariko arahishura ibintu bigiye kubaho, kandi ahazoba hariko hashikirizwa kuza kwiwe, ndetse n'uwo azoba ari we wese marayika w'umwami Yesu Kristo ari wamenyekanisha bino bintu. Kristo biciyemwo na mumarayika azoba ariko aramenyekanisha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kandi azoba bityo ariko arashingira intahe yuko hariko harashitswa ibanga rikomeye rya kabiri, ibanga rya kabiri rikomeye ry'ubwami bwo mu ijuru. Rero marayika w'umwami Yesu Kristo ntabwo ari umwami Yesu Kristo we gusa ni umubiri wiwe w'inyama, we gusa ni umuvugishwa wiwe, uwo Yesu Kristo marayika w'isezerano ku munsi wa nyuma azoba agaragariyemwo mu gushitswa kw'ibanga rya kabiri rikomeye ry'ubwami bwo mu ijuru. Ico gituma Yohana intumwa yashatse gusenga marayika w'umwami Yesu Kristo, nawe aramubuza. Yashatse gusenga umubiri w'inyama, ariko marayika yaramubwiye atoya sigaho, ndi mugurano mugenzi wawe na mugenzi wa bene so abitondera ijambo ry'iki gitabo. Reka tubisome hano, Ivyahishuriwe igice ca 19 umurongo w'9 n'uwa 10. Haravuga ngo umumarayika arambarira atandika uti hahirwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi, kandi arambarira atayo n'amajambo y'ukuri y'Imana, nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge vyiwe no kumusenga. Arambarira atoya sigaho, ndi umugurano mugenzi wawe kandi n'umugenzi wa bene so bafise ivyo gushingira intahe Yesu Imana bari usenga, kuko bashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mpwemu. Ndetse no mu Vyahishuriwe igice ca 22 umurongo w'umunani ukabandanya 8 n'uw'9 haravuga ngo ni jewe Yohana numvise ivyo ndavyibonera, maze kuvyumva no kubibona nikubita hasi imbere y'ibirenge vy'umumarayika nyeretse ivyo ngira ndamusenge. Ni gute Yohana yabonye akumva bino bintu byari byanditswe mu gitabo cy'Ivyahishuriwe? Yohana yabibonye avyumva biciye muri marayika w'umwami Yesu Kristo, niwe yamweretse bino bintu byose. Ariko arambarira atoya sigaho, ndi umugurano mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so abavugishwa n'Imana n'uwabitondera amajambo y'iki gitabo. Imana bari usenga kubera iki? Kuko abasenga Imana by'ukuri ni ngombwa ko basenga data mu mpwemu no mu kuri, kuko abo nibo data ashaka ko bamusenga, abamusenga gutyo. Rero turumvise rino banga rikomeye cyane ku munsi wa nyuma ryasezeranijwe ko rizoshitswa rishikirizwe mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero murabe ingene tubwirwa ati twarashigejeje kuri ibi byose, tubibwirwa n'intego zo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ibisigaye tuzobihererwa hariya mu gihe ubwo Yesu azokongera kugaragara ku isi kugira ngo ajane umugeni wiwe. Kugira girike kugira ngo ajane umugeni wiwe, hatabaye ukuza kwa Kristo nk'intambwe y'umuryango wa Yuda nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza, ntabwo hoshobora kuba uguhindurwa kwa twebwe abakiri bazima, ntihoba no muzuko bapfuye bizera Kristo, ntihoba no kunyakugwa kugira ngo tuje mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Rero mwumve ngene tubwirwa, abana yatubwira hepfo gato ati ndashaka ko mubona ikindi kintu cabaye, kandi mwebwe nimwagera ubwo mwumvirize no kaseti ivuga ngo bagabo mbega nisangahe aho muzokumva ko uwo mumarayika yambereye umumarayika adasanzwe. Abandi bari abamarayika basanzwe, ariko uyu mumarayika we yari umumarayika akomeye cyane adasanzwe. Yari ari ibumoso bwanje muri uno mugwi wo mu buryo bwa piramide. Muzobikwibuka kandi ko hari muri piramide hari buyegera ry'ibanga ritari ryanditswe ko n'ikintu na kimwe. Abamarayika barandugije aho yari ari imbere mw'iyo piramide yari yakozwe nabo nyene ubwabo. Amabanga y'Imana yarazwi gusa nabo. Kandi marayika afite ikimatanije c'indwi, mwitegereze. Ninde azi ikimatanije c'indwi? Ni marayika afite ikimatanije c'indwi. Kandi kugira ngo hamenyekane ikimatanije c'indwi,
ni gute gitereza guhishurwa ntibiciye muri marayika afise ikimatanije c'indwi ariko aragaragarira mu mubiri w'umuntu muri marayika wiwe ntumwa, kandi biciye muri marayika wiwe ntumwa agahishurira abantu biwe ibanga ryo kuza kwiwe, ukuza kwiwe mu mubiri w'ibanga w'abizera mu mubiri w'umuntu muri marayika wiwe ntumwa, nk'uko yaje kw'ishengero ryiwe muri buri gihe biciye muri marayika ntumwa wa buri gihe, kandi nk'uko yaje mu bwoko bw'Abaheburayo biciye muri buri muvugishwa ntumwa, hanyuma akaza mu mwuzuro wose biciye muri Yesu w'i Nazareti, uwo musore w'umubaji n'umusore w'umubaji w'i Nazareti. Rero mwitegereze neza ingene abandanya avuga ati amabanga y'Imana yarazwi gusa nabo, kandi bo babaye intumwa zaje kugira ngo zisigure ino piramide. Ni ukuvuga yuko ino piramide itari gukorwa hatabaye kugaragara kw'abo bamarayika mu mubiri w'umuntu ngo bagire ubukozi bwabo buhuye n'igihe bemerewe kubamwo. Kandi uko zino ntumwa zagiye ziraza, hagiye harashurwa piramide, no kuvuga ngo hagiye harashitswa, nuko hakubakwa igice ca piramide kijanye no kuza kwa mpwemu wa Kristo muri uwo mumarayika ntumwa muri ico gihe. None ni gute isobanurwa igashitswa intambako y'igihe cibiri ko bizofuruka? Ni mukuza ko umumarayika aratandukanye n'abandi aje mu mubiri w'umuntu akagira ubukozi bwiwe hagati mu ishengero ryiwe, nuko bityo akubaka igihe cibiri ko bizofuruka acubakisha iki ibiremwa abantu, nk'uko n'ibindi bihe navyo nyene vyubakishijwe n'ibiremwa abantu mu bibanza bitandukanye, aho Imana yarungitse abamarayika bayo ntumwa b'ibihendwi by'ishengero. Rero mu gihe cibiri ko bizofuruka naho nyene hubakishwa n'ibiremwa abantu mu kibanza aho marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho azagaragariye mu mubiri w'umuntu muri marayika w'umwami Yesu Kristo, azagaragariye mu mubiri w'umuntu mu muvugishwa ntumwa w'ikiringo c'ubwami, ari we arungikwa afise ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, akamenyekanisha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kuko ubu nibwo butumwa Kristo ashira mu kanwa ka marayika wiwe ntumwa. Kandi muri buno butumwa ahishura iki? Ahishura ibanga rya kabiri rikomeye ry'ubwami bwo mw'ijuru, ahishura ibanga ryo kuza kwa marayika w'inkomezi, ukuza kwa marayika w'isezerano, ukuza kwa marayika aratandukanye n'abandi agaragariye muri marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo hagati mu ishengero ryiwe mu gihe cibiri ko bizofuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Iryo niryo banga rya marayika aratandukanye n'abandi ariko agaragarira ku isi ku munsi wa nyuma mu gushitswa kw'ibanga rya kabiri rikomeye ubwami bwo mw'ijuru. Reka tubandanye dusome hano, haravuga ngo twasomye ngo aba nibo bamarayika baje kugira ngo basigure ino piramide, ubutumwa bw'ibanga ry'ibimatanije ndwi buri muri ino piramide. Uyu mumarayika yari ari ibumoso bwanje, yari umumarayika wa nyuma canke umumarayika w'indwi mparuye mvi ibumoso ngana iburyo, kuko we yari ibumoso bwanje. Nuko namubonye ampagaze nk'uko imbere arabana ariko atumbera iburengerazuba. No kuvuga yuko abo bamarayika bari baje, mwene data Branham nawe yariko araraba yitegereza iburengerazuba. No kuvuga yuko yarahagaze ateye ibitugu iburasirazuba araba iburengerazuba. Iburengerazuba niho mu burengero. Marayika nawe yari karaguruka ava iburengerazuba yerekeza mu burasirazuba. No kuvuga ngo ava iburengerazuba yerekeza mu burasirazuba, kuko ubutumwa bwiwe ni ubutumwa buhera iburengerazuba bukagenda buguruka bwerekeza mu burasirazuba. No kuvuga ngo bwerekeza mu burasirazuba mu gihugu ca Isirayeli. Kandi nk'uko Abaheburayo bazaniye ubutumwa bwiza abanyamahanga biciye mu kugaragara kwa mpwemu wa Kristo muri mutagatifu Petero, hanyuma no muri Pawulo, abanyamahanga nabo bazobujana babusubize mu Baheburayo. None ni bande bajana ubutumwa mu Baheburayo? Ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami ni Mose na Eliya, imyera ibiri. Mbega bava he? Bava mu banyamahanga, bava mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Mbega ntiyashushanya irya ngoro Mose yubatse hamwe n'imwe Salomo yubaka? Ntiyashushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo? None bari barihe? Imyera y'ibiri yari irihe? Imyera y'ibiri yari irihe? Imwe yabisizwe zahabu, imwe yubakwa na Salomo, yari irahera ha cane, yapima imikono 10. No kuvuga ko yari ifise uburebure bushika hejuru cane kugeza aha hejuru kuri ino plafond niko twovuga.
ku gisenge. Murabero ahari ubukozi bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo hagati mu ishengero ryiwe nahera ha cane hingoro yiwe yo mu buryo bw'impema. Aho niho Kristo aje muri marayika wiwe ntumwa, aho niho ashikiriza ibanga rya kabiri rikomeye ry'ubwami bwo mu ijuru. Reka rero tubandanye dusome, haravuga ngo katurabe aho twari tugejeje. Yarari ibumoso bwanje, we yari kuba ubutumwa bwa marayika wa nyuma. No kuvuga we yari kuba ubutumwa bwa marayika wa nyuma. Wewe no kuvuga wewe marayika yaratandukanye n'abandi, ni ubutumwa bwa marayika wa nyuma. None ibyo bisobanura iki? Kuko ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami ni ubutumwa bwo kuza kuno mu marayika, ni ubutumwa bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ni ubutumwa bw'ibanga rya kabiri rikomeye ry'ubwami bwo mu ijuru. Kandi nk'uko ubutumwa bw'ibanga rya mbere rikomeye ry'ubwami bwo mu ijuru ari Yesu, kuko ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubuntu ico buhishura ni ukuza kwa mbere kwa Kristo, kuza kwa marayika w'isezerano mu mubiri w'umuntu muri Yesu nk'umwagazi w'intama w'Imana. Rero tubandanye dusome. Aravuga ngo yari ari ibumoso bwanje, kandi we yari ubutumwa bwa marayika wa nyuma, ubutumwa budasanzwe. Mwibuke yuko navuze yuko yari yararamitse umutwe, amababa yiwe y'ububasha nayo akarishe asongoye, n'ingene navuze yuko yagurutse yerekeza kuri jewe. Rero uyu ni iki kimatanije c'indwi. Ikimatanije c'indwi ni iki? None mu marayika yaratandukanye n'abandi, kandi ukuza kwiwe mu mubiri w'umuntu ni ugushitswa kw'ikimatanije c'indwi, ni ugushitswa kuza kwa kabiri kwa Kristo, ni ugushitswa kw'ibanga rya kabiri rikomeye ry'ubwami bwo mu ijuru. Ico ni iki kimatanije c'indwi. Iki kimatanije c'indwi ni iki? Ni mu marayika aratandukanye n'abandi, ukuza kwiwe ni ugushitswa kw'ikimatanije c'indwi. Rero ni ikintu gikomeye cyane kidasanzwe, kandi n'ubu ntituzi icyo ari cyo, kuko kitemerewe kumenwa. Niko avuze mu 1963, niko avuze mu Data Branham. Ariko ubu turaza icyo ari cyo. Ni bande baza icyo ari cyo? Ni ibanga rya kabiri ry'ubwami bwo mu ijuru, ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza baganza, yihishije akihishura muri marayika wiwe ntumwa mu gihe cy'ibiriko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Ku rupapuro rw'277 reka dusome mu gitabo cy'imatanije. Haravuga ngo Data Branham ariko arasenga, turasaba ko mpwemu yera yizira we nyene ubwiwe ugendera ku farasi y'igitare by'ukuri, mu gihe mpwemu wiwe, mpwemu wa Kristo, mu gihe agihanganye na Antikristo, nawe ahamagare abiwe. Ninde ugendera ku farasi y'igitare mu Vyahishuwe 19? Ni mpwemu yera, Yesu Kristo muri mpwemu yera. Rero azoza gute ugendera ku farasi y'igitare mu Vyahishuwe? Azoza gute mpwemu yera, Yesu Kristo muri mpwemu yera ku munsi wa nyuma? Reka turabe ingene azoza. Ku rupapuro rw'256 mu gitabo cy'imatanije mu Giswahili haravuga ngo ariko igihe umwami wacu azoseruka ku isi, azoza agendera ku farasi yera derere nk'urubura, kandi azoba ari Emanueli mu mwuzura, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu, jambo yambaye umubiri mu muntu, no kuvuga ngo aje jambo, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, Yesu Kristo muri mpwemu yera aje mu mubiri w'inyama, ari marayika w'umwami Yesu Kristo, aje muri marayika wiwe ntumwa. Haca hashitswa ukuza kugendera ku farasi y'igitare ku munsi wa nyuma hagati mu ishengero ryiwe. Rero mwumve ingene aje marayika yaratandukanye n'abandi, aje ari mu mubiri w'umuntu hagati mu ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma, mu gushitswa kw'ibanga rya kabiri rikomeye ry'ubwami bwo mu ijuru. Kandi murabe ku rupapuro ngaha rw'470 katurabe hano aho twari ko turasoma.
mu gihe tutaronka runo rupapuro reka tubandanye dusome hano ku majana ya 74 n'amajana ya 75 havuga ngo sinzi icyo azoba ari cyo. ni ukuvuga yuko azoba ari umuntu, sinzi uwo azoba ari we, sinzi n'ikizoba, ntabyo nzi gusa yuko iyo mituragaro ndwi iri mu iryo banga, aricyo gituma habaye agacerere mu ijuru. Mwese murabitahura? ni ukuvuga ngo imituragaro ndwi irimwo ibanga ry'ikimatanije c'indwi, kandi imituragaro ndwi ni rya Kristo ku munsi wa nyuma asemerera nk'uko intambwe yivuga imituragaro ndwi igaturagara amajwi yayo. Buno butumwa Kristo atanga muri iri jwi rimeze nk'iry'intambwe yivuga, ni ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, aribwo butumwa ahishuriramwo ikimatanije c'indwi, nibwo butumwa akoresha mu guhishura ukuza kwiwe kwa kabiri. Bandanya avuga ati kumbure hoba hageze igihe n'isaha ubwo uwo muntu akomeye cyane azogaragara, uwo twamye turindiriye, kumbure buno bukozi aribwo nagerageje guhindukiriza abantu ku ijambo ngo bwarabaye urufatiro. Nemba ari uko bimeze, nuko rero nzoca ndabakugwamwo burundu. Ntihoba babiri ngaha mu gihe kimwe, ni ukuvuga yuko yariko aravuga ku wundi muntu, nk'uko Yohana Mubatizi igihe yavuga ati nyuma yanje haje umuntu bitambereye gupfundura utugozi tw'inkweto ziwe, uwo azobatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Yariko avuga ku wundi muntu, kundi muvugishwa azoza inyuma yiwe, ari we yari gushikirizwamwo ukuza kwa mbere kwa Kristo nk'umwagazi w'intama w'Imana. Ico gituma igihe yamubona yavuze ngo nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura ibyaha by'abari mu isi. Kandi igihe yerekana uwo mwagazi w'intama, uwo mwagazi w'intama yari umuntu, yari umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero bandanya avuga ati ndetse nubwo byoba bityo, no kuvuga ngo abo bose babiri bakaberaho icarimwe, we azokuzwa nanje ncishwe bugufi. nka kwa kundi Yohana Mubatizi yavuga igihe bamubwira kuri Yesu ati wa wundi washingira intahe atubu akurikirwa n'abantu benshi kukurusha kandi abatiza abantu benshi kukurusha. Yohana yaravuze ati we akwiye gukura nanje nkacishwa bugufi, kuko Yohana yari karavuga ku muntu azoza amuruta, kandi mukuru niwe akwiriye gukura, mutoyi nawe agacishwa bugufi. Rero murabe Yohana na Andreya igihe bumva Yohana avuga ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana, baciye bajana nande na Yesu, bajanye n'uwo mukuru, bajanye n'uwo yaragiye gukuzwa. Abatabitahuye nabo barasigaranye n'uwo yari gucishwa bugufi. Murabe yaracishijwe bugufi. Yohana Mubatizi yarafashwe mpiri arapfa, bamuca umutwe, umugwi we nawo ucishwa bugufi. Igihugu aciwe mwitegereze, ubukozi bwiwe hamwe n'ibikorwa byiwe byose mwitegereze, ntabwo byageze ububasha nk'ubw'ibikorwa bya Kristo bwagize. Kandi murabe ingene ibikorwa bya Kristo byabandanije bikura biduga uva mu gihugu mu kindi, kandi byarakwiye ku isi yose. Ariko yamara ibya Yohana byagumye hehe? Byagumye hariya mu gihugu ca Isirayeli gusa, niho byasigaye. Rero abakurikiye Yohana hanyuma ntibakurikire uwateguriwe inzira, ntibarose umubatizo wa mpwemu yera, kuko Yohana Mubatizi yavuga ati jewe ndabatiza mu mazi. Nuko rero barose iki? Barose umubatizo wo mu mazi, barose umubatizo wo kwihana. Ariko umubatizo wa mpwemu yera wari uw'abazokurikira nde? Uwateguriwe inzira. Rero murabe ingene abakurikira integuza baronka umubatizo wo mu mazi, ariko abakira uwateguriwe inzira bagira isezerano ryo kwakira mpwemu yera mu mwuzuro wose ku munsi wa nyuma. Aravuga ngo ariko nubwo byoba bityo wazokuzwa nane ncishwe bugufi. Ntabyo nzi, ariko Imana yampaye ihirwe ryo kwitegereza no kubona ibyo ari byo. Narabibonye mbona coguruka kugeza aho nashoboye, aho nagejeje kukibona. Hanyuma hepfo gato kuri urupapuro nyene rw'amajana 75 haravuga ngo ibanga ry'ikimatanije ntiryahishuwe, kuko yabaye imituragaro ndwi yaturagaye. Aho rero niho iri neza neza, aho niho iryo banga riri, kuko nta muntu azi n'ikintu na kimwe ntiyanditswe. Nuko rero turi ku iherezo. Nico gituma hategerezwa kuza mu mareka aratandukanye n'abandi, ari wazi niwe atahura iri banga kandi azi ibijanye n'igihe cy'ibiriko bizifuruka, kugira ngo abishurire ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma. Rero
murabe hano twasomye ati igihe umwami wacu azogaragara ku isi azoza gute? Azoza agendera ku farasi yera nk'urubura. Kandi azoba ameze gute? Azoba ari Emanuweli, mu mwuzure ijambo ry'Imana ryambaye umubiri hehe? Mu muntu. Rero aravuze ku rupapuro rw'amajana 82 n'amajana 83 nari nahabasomeye mu kanya ati twaragejeje kuri ibi byose, bisigaye tuzobiherwa hariya igihe Yesu azokongera kugaragara ku isi kugira ngo ajane umugeni wiwe. None ni gute havuga ko azoza jambo azoza yambaye umubiri he? Mu muntu. Azoba ari ukuza kwa marayika aratandukanye n'abandi, ukuza kwa marayika w'isezerano mu mubiri w'umuntu, muri marayika wiwe ntumwa ku munsi wa nyuma. Rero ku rupapuro rwa 57 mu gitabo cy'imatanije haratubwira gutya: mbona umumarayika wundi w'inkomeza amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunyu w'amazi. Rero nimwihweza neza muzobona ko uno muntu ari Kristo, kuko no mu isezerano rya kera we yiswe umumarayika w'isezerano. Ubu rero aje neza atumbera abayuda, kuko ishengero ryashitse ku iherezo. Ni byiza, reka tubandanye. Mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Muribuka umumarayika mu byejuru igice ca mbere, uyu nico kimwe n'uyu nyene umumarayika n'intumwa, kandi we ni intumwa yo kuri bande? Yo kuri Isirayeli. Ngaha turafise intumwa ya Isirayeli. Ni gutaje Kristo marayika yaratandukanye n'abandi, marayika w'isezerano aje nk'intumwa ya bande? Ya Isirayeli. Aje Kristo jambo aje umubiri w'umuntu muri marayika we ntumwa, nk'intumwa ya Isirayeli. Murabibona, ishengero riri hafi kuzamurwa. Aje ku ishengero ryiwe, kuko ishengero ryiwe riri hafi kuzamurwa. Nuko aterezwa kuza imbere y'uko aja ku bwoko bw'Aheburayo, aterezwa kubanza kuza ku ishengero ryiwe mu gihe cy'uruko bizufuruka hamwe n'ikiringo cy'ubwami, afise ubutumwa, azanye ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ari bwo butumwa buca irya nino buvuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe. Ubu ni bwo butumwa ubwoko bw'Aheburayo buzokwakira, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, aho Kristo aje nk'intambwe y'umuryango wa Yuda mu gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe, kugira ngo yisubize abo bose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, nuko abajane mu ishengero ryiwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, ndetse no kugira ngo yisubize intebe yiwe, intebe y'ubwami ya Dawidi hariya muri Isirayeli, yicare ku ntebe y'ubwami ya Dawidi aganze imyaka 1000, hanyuma y'akabaro gakomeye aganze. Hanyuma y'akabaro gakomeye ariho hazoca hatangura inganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Ariko igihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe we agikora imbere y'uko hatangura inganji y'ubwiza y'imyaka 1000, kandi ivyo abikora mu kimpumbi c'indwi. Rero turumvise ibanga rya marayika aratandukanye n'abandi. Twumvise ibanga rya kabiri rikomeye ry'ubwami bwo mu ijuru. Mbega none abantu baronkamwe inyungu izihe kumenya irino banga? Ubwenge bwabo buruguruka, abantu bagahamagarwa bakegeranwa kugira bahindurwe ku munsi wa nyuma, bagire ishusho na kameremere by'umukunzi wacu umwami Yesu Kristo, bazamurwe baje mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama hamwe n'umukunzi wacu umwami Yesu Kristo, kuko iri banga riduha kwizera kuduhesha guhindurwa no kuzamurwa. Kandi ni bande bahishurirwa? Ni bande bahishurirwa ano mabanga? Kandi niki? Mbega ababimenye bibazanira iki? Rihishurirwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ibiruko bizifuruka muri Amerika Latine na Karayibe, ahashikirizwa igihe cy'ibiruko bizifuruka n'ahatangurira ikiringo c'ubwami. Kandi inyungu nuko bazohindurwa bazamurwe ku munsi wa nyuma, kuko n'abatoranijwe bo ku munsi wa nyuma bazoba bariko barumva baronka n'ubumenyi bw'ano mabanga y'ubwami bwo mu ijuru. Kandi ninde amenyekanisha avuga ano mabanga? Ni marayika w'inkomezi, marayika aratandukanye n'abandi biciye muri marayika we ntumwa. Cyo gituma mu byejuru igice cya 4 umurongo wa mbere havuga ngo duguze hano ndakwereka ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibi. N'ijwi rya Kristo, iri jwi rirenga inzamba rihamagara rikegeranya abatoranijwe rikababwira riti duguze hano hehe mu gihe cy'ibiruko bizifuruka, aho aduhamagarira kugira ngo tuduge. Kandi ni naho yigaragariza biciye muri marayika we ntumwa akatumenyesha
kumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Nico gituma mu Vyeshuwe 22:6 havuga ngo arambarira aya majambo nayo kwizerwa nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igere mwe muzavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kugira ngo yereke abagororwa biwe ibintu bigira bibeho vuba. Ninde yatumye? Ni marayika wiwe ntumwa. Kubereka ari marayika wiwe ntumwa, uwo marayika wiwe ntumwa ni waje mwe marayika w'inkomezi, marayika yaratandukanye n'abandi. Kristo amenyekanisha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Nico gituma mu Vyeshuwe 22:16 avuga ngo jewe Yesu ntumye mu marayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo kubw'amashengero. Turumvise uwo ari we uwumenyekanisha, uwuvuga n'amabanga ku munsi wa nyuma, kandi hazoba igihe nyaco aho hategerezwa kumenyekanira ano mabanga yigome cyane. Ni mu kimpumbi c'indwi, twongeye gukaranga minsi imyaka yo gucegwa ikiriko, twaramaze gushika mu kimpumbi c'indwi, no kuvuga mu kimpumbi aho ano mabanga ategerezwa kumenyekana. Ibanga rikomeye ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, ari ryo banga rya kabiri ryo mu banga abira komakomeye ahambaye y'ubwami bwo mu ijuru. Kandi ni mu kihe gihe? Ni mu gihe cy'ibiriko bizivuruka. Ni mu kibanza kihe? Mu kibanza cyo muri Amerika Latine na Karayibe. Nuko rero murabona yuko hari igihe nyaco cagenwe, kandi hariho n'ikibanza cagenwe, hariho n'igihe cagenwe, ndetse n'ikiringo naco nyene cagenwe, hamwe n'intumwa yagenwe ifise n'ubutumwa nyene bwagenwe. Kandi ubwo butumwa ni inkuru nziza y'ubwami. Uwo mumarayika nawe aje azanye ubwo butumwa ni marayika w'umwami Yesu Kristo, umuvugishwa ntumwa w'ikiringo c'ubwami. Kandi ico kibanza aho ivyo bibera ni muri Amerika Latine na Karayibe. Abantu nabo bamwakira ni abantu b'Abanyamerika Latine na Karayibe. Igihe naco ni igihe c'ibiriko bizifuruka. Ikiringo naco gica gitangura ni ikiringo c'ubwami. Igihe aho ivyo byose bibera ni ku munsi wa nyuma, arico kimpumbi c'indwi. Rero turumvise ano mabanga yose acijya nino avuga kukuza kwa kabiri kwa Kristo, avuga kwibanga rya kabiri rikomeye ry'ubwami bwo mu ijuru, kandi rya mbere naryo ryabaye ukuza kwa mbere kwa Kristo. Ibanga ryo kuza kwa Kristo mwitegereze rifise ibice bibiri: ukuza kwa mbere nk'umwagazi w'intama w'Imana, n'ukuza kwe kwa kabiri nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda. Ukuza kwe kwa mbere muri urya mubiri w'inyama witwa Yesu, muri urya musore w'umubaji w'i Nazareti. Ukuza kwe kwa mbere vyabaye nk'uko. Ukuza kwe kwa kabiri nako ni muri marayika wiwe ntumwa ku munsi wa nyuma nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda. Mwumvise ingene byose byoroshe? Mwumvise ingene byoroshe iri banga rikomeye ry'ubwami bwo mu ijuru ko rifise ibice bibiri? Igice ca mbere ukuza kwa mbere kwa Kristo muri urya musore w'umubaji w'i Nazareti Yesu, no kuza kwe kwa kabiri muri inde? Muri marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo. Ukuza kwe kwa mbere iburasirazuba bwo hagati nk'umuravyo urabiriza iburasirazuba. Ukuza kwe kwa kabiri naho iburengerazuba, aho umwana w'umuntu bivugwa yuko azogaragarira nk'uko umuravyo urabiriza iburasirazuba ukiyerekanira ukarabagiranira hehe? Iburengerazuba. No kuvuga ku mugabane wa Amerika. Mu gice kihe? Mu gice kihe c'umugabane wa Amerika? Mu gice ca Amerika Latine na Karayibe. Kuri jewe ryari ihigwa ridasanzwe kubana namwe muri iri joro, ndabashingira intahe y'amabanga abiri akomeye y'ubwami bwo mu ijuru. Mwumvise ingene vyoroshe? Mwumvise ingene n'amabanga y'ubwami bwo mu ijuru ari amabanga yoroshe cyane, kandi Imana yaranyegeje bino bintu imbere y'abanyabwenge n'abahanga, ibihishurira inzoya. Mu gice ca mbere cyo kuza kwa Kristo, arico ryabaye ibanga rikomeye rya mbere ry'ubwami bwo mu ijuru, n'igice ca kabiri cyo kuza kwa Kristo ari ryo banga rya kabiri rikomeye ry'ubwami bwo mu ijuru, ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ese imigisha Yesu Kristo mareka bisezerano mu kuza kwiwe kuri uno munsi wa nyuma, ese yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje, kandi vuba twese duhindurwe tuzamugwe, nuko tujane mu mazimana y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen.
mwese mugire ijoro ryiza. nuko hamwe natwe bundi busha Miguel Bermudez Marine.